nimba niwiganire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi hari umudamu yagize kwibaruka ikibaju icyana cyiza yo yibarukiye he hari uhejeje kwibaruka ariko ni beshi igitwa gute bondera bamwita Kanyana niwe yavye umwana mwiza nizere dusa abavyeyi bose bavyara abana beza Kanyana ari ngaha kana kwereka hari araho muri salle 4 ngenda kwereke reka ndakwereka ari muri chambre 4 ego uragenda nukati babandanya sawa urakoze mu sawa urakoze ego ndabona umunezero urakwisha Mama, kamu. Reka imbere ko kuzagaragaza umunezero wanje. Mana witwa Nituruye. Mana witwa umugira neza. Umwami Mana uri gikomangoma. Uri umwami w'abami. Uri ya. Dawudi ngo arakwitegereza aguhamagara amazina yose maze aravuga ngo ya. Reka naje mvuge Mana uri ya. Mana twaraciye muri byinshi. Mana waratugwaniriye Mana. Mana sinumva ukuntu papa no gushima Mana sinumva ingene no gushima Mana mvuga ni icyubahiro Mana wakoze kundindira umugore wanje muri maternité avuye ari muzima Mana ndagushimiye kuko na muganga ambwiye yuko icyana kisaragiyewe n'ikibaju Mana ndagushimiye asante baba pole mama pole mama félicitations maman félicitations maman félicitations maman mon amour my baby et retourne na papa wako oh my god baby deixa eu terura bebe mama bebe mama eu tô com mama we Be pole sana. Ngine ndakutekera gatoki. Be. Ndakutekera gatoki. Be wa pole sana be. Be wa mama. Pole sana be. Au na rinyicha yangu. Spira kuna kusenga kugamba ati mani dufashe. Ndabona ko imani tabe. We. Be kare ko karasa mtanga shika kuja. Hano wakunda kuvuga ngo mbaka waje kugupimisha amaraso made ile kura bemerera umwana. Uyu photocopy Beraino. Moza Beraino. Bibi mtoto mama. Papa yo. Benda ngene kugutekera gatoki. No mtungutungu. Sivyo? Inore. Be mura numva muturengarenga. Utunye kugira ugarura amaraso be wari warushe be kwe pole sana be sivyo kuruta jeu papa pokea sifa ikimbabazi yaba bikunda anakumusha ku mastati ku ma face page hose we bebe bebe aka karashavuye cyangwa kikese da froze Oh yeah. Be uri kure ya Dafroza. Be uri kure ya Inarunyongo. Be uri kure ya Vincent. Be uri kure ya abansi bose. We abakari. Be. Numva umengo sinogenda muhira. Be tuducaca kwitaye. Tubari twitaye. Nibashaka ko berekize ko ari mutitawe. Be muri muraje sinjama muhira je nyene muri urya rutari kumwe n'akabebe kanje basi gatahane rero
gashavura ni gashavura kagiye none ko gadakanura amasungu kandara aregera habona arabona nkabona be nuzo hafi byari mu nka samwe Ize wakize Very sour, okay? Muganga sinzi ko mfashe ikibazo. oya oya ntibikenewe ko nicara ninje twaba kumeze kuko hanitse ko mutaha siya ko muturira hanyuma mugataha Nziza cyane. Amafaranga si ikibazo. Impamvu nari ndagusabye akanya gato kugira ngo ushobore kwicara tuvugane. Hari ikibazo cyo kwiga ku mutima wanjye. ushaka kubaza ntakibazo Sinzi ko waba yarigeze kubwira ko umuretse. Muganga umuretse. ntibikenewe ko hari abambwiye ko ndi mwiza cyangwa ntari mwiza aha turi mu kazi ibyo ugomba kubimbaza ni mu ikaritsiye aha rero ni mu bitaro Yaba narinze aho woba noca gutembera ariko sinora ijambo riri ku mutima wanjye ariko bari muganga ntakukunze. nawe urantangaje kabisa jewe icyo nari nje kugushikiriza twakumenyesha ko wakize hageze ko muriha mugataha ninje kuraba n'amagara yawe ko ameze n'urumva mumeze neza ibyo byo kumbesha nabyo n'ibindi wankunze nyakari Muganga ubatse aha umwanya wari wo wose umutekano aba ari wose yego ndo n'iminsi uhamaze umaze iminsi ubona ko akarere kameze neza umutekano urahari umusekirite aba ari yajya kwiremba umwanya wose yego umusekirite ni haba ari ariko arashobora kugira umwanya wakoze hanyuma akagaruka agakora kumbe bimeze neza mwataga pose bibaho nka saa sita agiye gufungura yego ariko ntashobora guteka nka 30 minutes gusa numva ashaka kuri toilette ikibanza genda kandi nk'ibyo ntibyari bikenewe kumaza no kubimbwira iyo ari kumbwira turafatiriwe mu ndero y'ikirundi iwacu hanyuma ugaca ugenda sawa nawe rero usigare neza ego muganga umwanya muremure tutaravuga icyo naguhamagariye icyo naguhamagariye ni iki ndibaza niwe wari umuntu wa nyuma kurumva igihe usanga ryabaye yajya Kanyana yahora ashaka ndakwibariza ubu buze aho Kanyana ari washaka wamushakiriye Kanyana amerabera hino ni abantu bamfashije cyane njyewe mu buzima kurumva uku mbona kandi nibo Berahino yamaye imitwe myinshi yaranyigishije byinshi kandi yarakuye byinshi kuri Berahino niyo mpamvu ndikunda kubaza banzumira amate basi ubanzume cyangwa ugomba uje kubiba nicyo uri kurabatohoreza kugira uje kubiba ikindi nacyo wabaronderera iki wazungurutse isi cyose wabuze aho wiba wagomba uje kubiba inguruka imbereza bijya bya kera byaraheze ubu jye narakigejwe imbeba ryarigera ikizwa imbeba naho isafuriya ibifundikira nukira igafundurura ikadokora biheba byagenze gute musuma karifi imbiriza Berahino ni umuntu akunda gusenga na Kanyana ariko nshaka kwibariza rero umuntu wa nyuma basi wabonye nini ahinjira yego ugomba kunkoza ibaraza ibyo nahitiyemo nabonye Karine hinjiye yansoho yanyirukana na pisore ahubwo naha simbona n'impamvu nicaye ngaha hayo nsanga ngaha yoca nyinshi Karine kayo Karine yapfuye Karine yarapfuye n'imbunda yakoresheje barayibonye uvuga gute ko Karine niwe yabiye ni pistole yakoresheje barayibonye n'amasasu yarimo none ushaka gushika kuki niwe nabonye jene yaradodoye ndinjira cafatira ko pisole caranyirukana aransohora acambira uhindukiye ni aha hari inyuma sinohindukira nca nibaza ko ari yari aha ni direct ngenda
nta wundi nabonye niwe none bari gushobora kwipfuna umuntu wa pisora nticari gukunda ahubwo uzoze kubahigira mu rubirizi ku mpanda kuko je narababuze mu rubirizi cyangwa ku muzindu uzoraba imva zabo ndibaza ko ariko bipfunya Karina hari nko bari bafise basi turekane n'ibyo basi umunsi uzobambonera uzunterefone kubera sinokwemera ko kubera ino na Kanyana kuba barapfuye umunsi uzobambonera uzunterefone uzoguha amahera yose ushaka ayo yose nshaka nanje ndababonye bari na Kanyana zo bari icense uratanga bafata neza wewe reka ngori ndakumambera ndababonye nanje kare hano kuntu nguma niruka nyamba bakihari ntazo umunsi tugongana Umwana ntewe. Uyo ngaho yanduhije cyane. Shiri kuri ko njya umwana hasi. Reka ndakubwira uno mwana be. Uno mwana afise ubuguruguru ndiko ndakazuba kaguruguru ndakazuba. Iyumvire nariko ndamujamise gusanga. Nya! Ndamushize hasi. Kimya. Akacemera kujyama. Usanga peut-être ntiyamenyere ibita mugani. Yarigeze avukira hasi cyangwa ne wahora uryama hasi. Kandi cyo kudurajya mikuru mwana hasi ngo. Be mukuru mwana murekede arari urazi ngene mu ijoro hose yarayaku. Kibatsi ko narayena najyamye cunza kumujya mikuru. Reka kugakora. Reka mwana wanje reke kujyama hasi. Mama Lindurabe. Jesi sura kandi kumunani. Umujiro wagumye ryamye ndara ntajyamye ndiko ndacunga umwana. Be urazi wose akina zijoro ngine umwana yarize ararira. Wewe kimya. Ben Pepe. Hage nijyamitse no mu masaha ya nyuma. Ngira nawe ubyuke. Nduma. Ani yongeso sinziza. Wogomba nonde. Nje nake ntokonda. Nguma ntajyama. Bebe. Reka ntubyureshe ndagusaba. Oya okay mujyamike wa. Je navuze ati ntiyasubira kandi kuvyo waheje gutera. Nje niyo nyibyuka natetse cyane. Nanifitiye itiro. Aho goma kumbwira bari je nza kugenda mu gikoni. Nje nigere kuraba umwana nawe ufashe utera. Okay. Zana na mutungo. Shiririka.
reka ndamutore okay basi nda okay je basingira ngene okay ngira ngene guteka mu ngasi ndamuterera rimwe cengena sivyo ndamuterera gusa rimwe gusa cengena reka menyere papa wari kuva saa 9 z'ijoro kandi uyu mwana aguma hinduka wabonye ko aguma tangure kugira utunwa twiwawe navyo nkeneye bebe uzuguma n'utunwa twa papa reka ndamuterera ijyanye sivyo kandi ugomba kubimana ugomba mu byumba uraza kumwosa urazi ko we bebe sawa ngiye gutekera iki be igitoki oya be reka ndagutegurira isombe nshiramo ibinono reka nze gutelefona mutika tuzana isombe nagomba numve ko ari ugomba ubigire reka ndamubwira aze kuza sivyo atuzana isombe n'ibinono ndabiteke be isombe ku muvyeyi nziza ibintu by'ibibogaboga isombe irengarenga amashu ni meza cyane wogu mujya gatoki no kugira uronke n'amabirebere twende kwerekana no kumwana kujya byose byango ibitama bingana ko yo urazi nkivuga nzokwe yo hari foto nkiri umwana ari mfite ibyo bitama banyita bitama banyitabera ino bitama okay reka ndagutekere sibyo you bye papa bye namukunda sawa reka ndeke mu mwanya ndazi ko bizoba bihiye oya sawa Man, pole sana kabisa. Pole sana mopre. Man. Yani man, ubu wumva gute? Ni mitendere gana. Ni mitendere. Ko mani nawe. Ne waciugiramwe wagikunda bakabiri gusa ntiwagarutse. Man, ni hatari. Ni je nagoma nze ukuraba. Mugana natangajwe no kumva yuko wahivuye. Ahubwo mbwira man. Zagenze gute wavuye gute? Aza amafaranga bari banciri miliyoni 6 ngo iki 6 izo bari banciri mana uciya uraye konzi wari ukubititse hash nibagiye ko ndi mututu tawe mana nshatse kuvuga iki konzi wari utesetse no kugira ngo uronke ayo kurya cyari kibazo nawe wavuye kwa warakizu wibagiye imigambi twari ko turakorana yo kurondera amafaranga ntazi ko wari utesetse genda nyika nkasoro nkongera nkaguruka nkani mani reka iyo migani jewe ubu ndi umunyamujije imigani yo kuvugira mu migani ntari cyo nkizi mgivuga nabaciye mu ryahumye Roma kubita kare ebana naduze nk'akayabo mva urabona naraduze igikuta ndasimba nkorokera inyuma n'umusiti ntigeza mbona shaje nawe arangira nta kintu mazi kare je nduwe ndani man cyari ikibazo nshaka kukwibariza sai vyagenze gute kugira ngo ushobore kuba wakomere kose oya rega jewe kugira ndinde nkomereka kose nitangiye umukunzi wanje Kanyana niwe nitangiye umwitangira gute ebana burya Karine nasanze yafatiye kimbunda Kanyana urumva nanje ndahashitse ebana ndigirisha nkuko mengani niyo mape sinarinda yitse berahina cyanyinjiramo amaze kunyinjiramo ebana rero gato sinzi ukuntu nagoswe avuze ngo tubihagarike urumva ngenda gushira imbugita nari mfise hasi nawe ashira imbunda yarafise hasi agiye kunama ebana rumwe ntiyageretse aba yandashe mugabo rero nanje nabaye umuhitsi ibana naramukuyeho Karine waramukuye yoho mapema sana naramumyoye rumwe irahino nawe byaciye bigenda gute reka bajya batipe nimba bakoresha amajini nimba bakoresha imana jewe ndakubwire umva mpejeje kumwica naragiye ngo nice nawe berahino kubita swata kubita ntirusohoka urumva ngize ndacara kumbe yaheze kera
bajya ntibashoboka niwo bashobora wewe none byakunaniye kuva kera man oya ubu ndacafise amahirwe yanyu mu munsi twahuye je ndazi yuko nzomukaraba mama yangu nzomukaraba one chance kabisa ariko bajya kwera ikindi naco muho zombikira ibanga niba kuko bimenyekanye yuko arije nakoze ayo mabi indani mu mpimba we nta kibazo hawe uzogerageza ugafuka ko ari make ndabizi ariko namwe ndabizi vraiment nta ngorane amuhungu tuze uno munsi vraiment ndemera ndakugurira rimwe ryugusuhuza oya ahubwo tugende ubunyene ndari oya mugaha oya tugende ndakanywa urazi ko nagaheruka kera nta kibazo nagaheruka kera Matayo. Matu, nuraheza gukora kwa? Ndayimeje kwe. Okay, umva Matu. Ngoma ndakugore sivyo? Yego. Ndazi ko wari watugura inyama. Mugabo umugore wanje shaka kunkekera isombe n'ibinono. Shaka yuko ugenda uronde ikinono bamaze kugikatakata. N'isombe nziza, urabi isombe nziza zitarura. Zijya baba karanze. Zijya nyene. Okay. N'ibinono nyene by'inka by'impene cyane. Uzane vy'imene. Okay. Sawa. Hama. Umviriza. Ucuca kuri ya parcelle. Hari abagabo babiri shaka yuko baza kugureza amafaranga. Ujya ku muryango we hepfo wa undi wavuze ko asigaje 150,000. Okay, jana bumenya. Kurumva ati kuyaguha. Nujya wundi wa chambrette. Sawa. None ndakuramo agacupa ka boss. Nugira ikibazo kabisa. Ama ntugire ikibazo. Izo noti rero nsimbire ku isoko nzari ibyo binono n'isombe zikaranze ze kunyaruka n'ingoga. Ibinono isombe. Ibinono n'isombe ngaho arakwiye. None wambwiye ko icupa ndarinywa muri yani ntoza kwiparase. Ego. Sawa nyarukanga. Kandi wenda kwemera ko nta kibazo. Gira n'ingoga nyarukanga. Reka mbe ndacana umuriro ngaho. Reka ndagushikane ngaha rero. Hewe ndakufitiye icyasha reka. Hajya nasiye kubikubwira ko tujya mu nzu. Hari abana benshi, hari abakozi ni na nini. Genda nkuru ntuguru ntwarwa brem. Nsegada ikubwire ngaha kwibarabara. Ufitiye bishasha. Bira rero nawe. Urampa mbone. Ndagwicyo ku nkuru ndagufitiye. Namenye ko bakanyana bakiriho. Bakanyana baracariho na Berahino wawe ameze neza. Berahino wanje. Tugene ma tuza. Ntabyo buke point. Emarurinzi. Berahino wanje. Berahino ari. Nakanyana wiwe. Utavyumva. Kugira menye iyo nkuru natanze 80,000. Uwo muntu yabimbwiye ambwiye ati amafaranga ndakubwire neza nyine bimeze. Mugabo warabwiboneye cyane. Kanyana. Berahino na Kanyana. Sindaja kubaraba. Gusa umenye ko umuntu yamaye iyo nkuru ntabwo ari umubere. Umuntu uramuzi neza ko atari umubere. Umuntu ntabwo ari njyaje nka babandi baguheza amakuru y'Uropa kugira ngo bire amafaranga. Ndana ndagusabye njye Berahino wanje. Ushaka uja kurabera hino. Jene nabivuze. Narabyimvagamo. 80,000 y'uwanje hamanje ndagutwara biri aze yo baba. Hano kure gose. Ngano hashika. Gasha. Kugira uhashike. Bisaba ikintu. Kijiki mbarira gira vuba. Bisaba ikintu. Ndakubariye mbarira kuri Sawa reka ndakubwire nka 200,000. 200,000 yonyine hamaje manze ngende kwishika ndabe ingene bimeze neza hama nzogutwaye nzi iminyuro nyene iducamwo fresh. 200,000 yonyine. Unyereke Berahino wanje. Ndakubarira iki? Wewe genda ni mugoro. Uzutore ayo mahera 200,000. 200,000 hama je nzoce ndagutwara maganzo nzogenda ndi jenyene hama we nzo ndakutwara namaze kupanga karere fresh atangorane nimwe. Umboreraho ho barakomeye. Urabira hino. Igitambi kingana guca igisinacu agenduku amatama ni wa. We banzoza nizo pesa gusa amajeni igendere. Nta ngorane afise arabyibushe yisuswa. Arabyibusha saneza Kanyana nawe ni top. Nk'umuvyenye ameze neza nta kintu abuze yarabyibushe afise taye.
wewe reka ngende mbanze shimira Imana kuba ishoboye kongera kunyereka bira hino barahumeka no kumvaga kuruho nyine honye ndatekanye kandi nkuru ndaguhaye honyine nk'iyo nkuru ubu nyine cumeze nk'ibihumbi ijana ngo ndayaguhe ndaguhe byaseri ngo ndayaguhe kuri akaka goruke tubaye Ugiye. Nari ngiye kumuraba Vincent kwa muganga. Muciye mutwenga. Agoma. Vincent kwa muganga. None. ngira waraza kumusanga y'abandi batabona waraza kumubona. Yaratashe. Kela. Yaratashe. Vincent. Ewe mana yanje nawe nimba musigaye muguruka. Ubu nyene za miliyoni nimba ari miliyoni zine nimba ari zitandatu. None mwayakuye he mutariko murambesha konzi namwe musigaye muri banyamba kumajiwe nka jewe mwayakuye he mubwire Aha. Wavugana na boss wawe umve wewe mama wanje. Yarayarishe None Vincent ubona ujya ko ariko yuri hamara ibyo yakoze avuga amateka ari kwishi. Shewe yasimvye ibitaro n'umusekirite arapfunzwe. Akararondegwa aha banamubonye. Ahubwo natwe tubonye wacu batabahutubaza ngo Vincent ari he. Umubosi wanje ubu rero yarirutse ubu nibaza aho yinyegeje kamana mukaba ngene twahora dukundana nta naga telefone basi ngo amenyesha ati dafroza ndahanaha fuma ndamugurira n'agatumbura basi kadesa kweli Aho yahavuye hashimye Imana we ibintu byo kurondera kwanza wari nyegeye nasohoka mukabo basha namwe muravye nabi namwe azoba kwegera bazobafata aza fadukwegera ni kuri kw'Imana ngo ujya rindira uzobana natwe batangwe gutukurikirana ngo muza musimba nyene yatarutse neza ahubwo n'abasitsi bari kumwe ngira nibo bamuhaye uburenganzira bwo gusimba Kashareka. Ariko burya nawe uratwenza. Aho ngo warugiye kwa muganga. none ari ngiye nyene Canke ubivuze ko ariyo warugiye kubera tuvubwiye. Egare abantu bameze uko dada yumvise umuntu kwavuye ngo no kuri ngo narinje. none si yangiye Ikapo none utwayiri. none kuze kwa muganga ndagutwara igapo None. Vincent ni umubosi wanje nemera kandi nkunda sinomushira igapo kuko ndabizi ko kundi utuntu tokeje nk'akanyama igapo yanje wari gukonza. Kapo iri ku mufuko umva nakubwire. Wewe ngene yahora gusumira uri nyama imiceri biki byose indya zigezweho hari wa. Ariko by'ukuri kw'Imana Dari gutwara ikamyo yuzuye ibintu. kumeza ngaha amaze mu bitaro kuko ntagwaye indwi imwe canke indwi zibiri. none ntwayigapo Vincent ni wenyene ari mu bitaro nta muntu amugwaje none nje ntwarigapo yo bijya gute nta napeta bironka mugabo ndamushiriye amahera ntacanja kumokerereza agatoki n'akanyama kokeje urazigana bijyana apeti ugacupa Bakubwiye ko yaragwaye amenyo yaragwaye mu kanwa. Vincent ijya zose n'imyumbati n'ibijumba umushire yaturitsa. Amuca uvuga ngo iki niki. mbe ndakubaza hajya Vincent yaragwaye Vincent hawujya mu urusorwa kubise Nibiki. urusoro neza. Yesu we Geno meza. Ese Warubi. Maina ni chuma Niyo cyamuzibuye ngaha. ni icyuma Ni chuma maina cyamuzibuye ajya amafera beto. Guruso bamurasiye he. Wewe ninde hari urusoro wikaze umubona? shamugu kungene yari yababazwa urusoro. Ahubwo warasaza ahubwo nagira inko warayibonye igihe bamurasa. ndumiwe Mama rero ko mumbwiye ko yamaze kuva mu bitaro je ndisubiriye inyuma kandi mukazomubona mubwira ati Dafroza aragukumbuye ati murondera kugurira agacupa None yaduhaye umubosi wawe mutaza hari. None yaduha. Eto yamurondera. Yazare Dafroza reka ubugumu wewe yabitse ngaha ku mufuko umunsi tuzobonana nzoca ndayamuha Neza no kuri kumana nawe wari ufise. basi Igico cyayo. Heho mama Dafroza. Uri ngumyi umva wewe. Oya mama ndabona nawe bwakwankiyeshe. Nawe bwara. Uwo munwa wawe. Niki no. Ica. Uwo munwa wawe umengo sinzi ngene wabaye. We uza kuvuga ko bamurasha urusoro nkaje baciye baza kuturondera. We no kwidodo umbabare ari akantu nyene kaje ugasanga amaze kwiga. Oya zuriga kugumya umunwa. Uwo nkaho ubona uto Benyaruka be. Benyaruka amase ya vaccine ariko aragenda. Okay, urabona wa muntu wa taxi kugeza n'ubu na telefone ntaraza. Reka twe turagenda turaza kwifata oya ntabwo araza. Okay, yambwiye yuko yafatiriwe. Sawa, urazi neza yuko kugira turonke taxi ko biza guterazana ndamugufasha kuko ndazi ko wocu. Ego. Sawa.
We bebe, yo no musi ntituryama no musi dusinzira. Ningira baza kumutera urushinge. Aho rari gatandi rushinge bamuteye reka. Uno munsi uyo harera Imana. Basha. Hari. We harera Imana. Uyo papa kibaju mwe. Ugomba kumuvyura agenda aragora. Oya, yo byuka gute. Yo. Hari. Hari Imana. Kwifungira byose nkabyigirira ndumwe ariko bikunaniye. Nje tuba tubizi. Bébé. Ok, fatisha ko shire. Mais toi, mais kwisi. Oui. Pero no te puedes ni aquí ni aquí. Yesu wewe. Unasikia yaratu. Sinzi ukuntu ngenda mubona gutya. Okay, tugiza no kuribe. Igihe wavyuka wasenze. Nasenze ibintu byo kutuba nasenze. Iyo nza kuba nasenze ari kutubona.